n'abakene Yesu ni inshuti ya bose mu bikorwa vyiwe byose. Twegeye imbere yuko tuza harya iwanyu ninda yapfuyeyo, iyo nda yari kwija amezi 4. Iyo ndimaze kuvayo byabaye ibintu bitoroshe, gushikaho inyuma yaho namaze amezi 8 ngwariye mu nzu. Mu amezi 8 ukuntu nagwara ibintu vyantwara ingufu, bigatwara umugongo, nta kintu na kimwe nashoboye gukora. Harageze n'igihe ndahura kurya ibintu vy'ibifungurwa nka kurya ko umuntu afise inda. Haragera n'igihe rero ndemerwa nyakuremerwa ntangura kumva ikintu kivaha kikaja. Jeha uburyo buhava buradukamana gushika n'umushinga nahe wanje avuga ati je no kuri ndarambiwe numva umengo oji wanyu tije numva nyene tavyo nshoboye kuguma sesa amahera buri musi atakintu ndiko ndatora ndabangaho nyene mu bwo buzima urabona nyene n'ahantu nebere ko ntuhameze yavyuka yigira ku kazi ntiyera kinezwe nyene yari yaramaze kurambirwa jewe mvyuka ntavyuka urabona nta muntu turi kumwe hari igihe navyuka rero harya mvyutse nkashibukira nkariya ivyo bintu vyaranshibura nkavuga none ibi nibizunguzungu bikananyobera nyuma rero niho umusura umwe ati umusi wo gukira nyene ati ngora mu kuyikira urayira je twahuye n'umuntu sinenze ko ari n'umuganga haji wanyu ego ahora mpora ndamwiganira nkuko nyene dufatanije urugendo nari nduze ngiye kuri farumasi kurondera uduti kuko nagendera ku kabando ndamwiganiye nsanga niganiye nyawe acambwira ati none we wafashwe gute ndamubwira ukuntu vyagenze acambwira ati uko kuntu banagukorofye mu nda birashika akabara kantu bakomerekeje mu nda tivyo wumva bigendagenda ashaka gusanga ari bivyimba niho rero je namubwira nti none vyogenda gute ni kuko je ndarushi harageze kuko ico gihe n'akabido k'amacupa 5 ntako naterura ntivyakunda niyambwiye ati rero urarondera udufaranga dukeyi zoje hariya mu Rutegama urabe yuko ari co bogufasha ndamubwira nti none je ko atahonze tiwe ni wafata imoto ati uzobabwira ati njana ahantu ku nshuti ya bose je nashitse ndakibwira umushinga ntahe ndakimubwiye nukuri yaravyumvise aragurana amahera ashika ku 40 arampa maze kwipakiza niyo moto harya nururutse nukuri naciye ingwasirikwe nimba ruko kuntu imoto kujya igendera gucebangura naguye aho nyene mu matara niwe yasigara pepeya kugira ngo mvyuke haraciye umwanya nyene ubwenge bwagiye Imana yarahabaye sinagiriyeyo naravyose hama ndashikaho ndigana ubona hasanze ndayimubwira yari umuntu w'umudamu acambwira ati burya rero tireka turabe tika aye washitse tashitse ku nshuti y'ubuzima tinabona n'ivyankira ngaha ntibizoba ari vyo wiyumvira kugwaye jewe no kuri ndashima Imana kubona nyene naciye ntombora mwiyo miti bampaye bigaca bihurirana no kuri nyene vyagenze maze kwigana vyose ukuntu vyatanguye uwo mu mama yara nciye amahera tinanura urafise 70 cavuga ati ndamubwira nti muga kuntu je sinzikaye ukuntu je namaze kuruha ntimbona n'urugo rugira rusambuke ntubuye umugambo nkuko ndi ntavyara kandi inda yambe yari yarigeze kuyibona nije no kuri ntinumva umengo mwompa nakanusu mwompa nkutunusu kwa yamfise nkaba ndaja gufata ninumva gahengwe ndocangaruka nkwizekire no kuri umuganga ntiyantebeje nasanze kwere muri nabavyeyi mu bisanzwe nabavyeyi kuko barumva ingorane kandi baratahura je yaciyampa utuntu nyene azaragira utunusu ashira mu dutu arantekera cyambwa ati burya rero genda ufata ukuntu mu gatondo mengo yambwiye ko nzofata kanusu kakarahuri shizemo tuzi twakazuyazi mengo ndiko ndavyibuka hanyuma rero ti kandi uzowunwe wariye no kuri naraje ndabigira kwa kundi nyene umugayi cantangaje yambwiye ati naho uza kumva birura ntuzodebukiye ko yakabimbiye niko vyagenze umunsi wa mbere ndawufatana ko ntatse kudebukirwa ngo ndabihebe kuko narumva mengo none ibi bintu birura bisumba umubirizi je ibintu kwere nzobimara mugo mugaba nakaza caraheba kugira iki ndawufata ko numva nawe nyene yari yararushe no kuri narawufashe bukebuke mugo ko nawufata hahandi mu mugongo mengo hari harafatanye bitakunda kono namangono namuke niko naza numva nza ndasomoka bukebuke vya bintu ko nawufata byagendagenda niko vyaza birapunguka ndavuga nti sha niha hantu kwere niho ntubona amana ntiwofasha ntibigatubirana n'uwo muti nyene bampaye ko twifitiye uburyo buke nkazonza mbona nti byose vyaheze nukuri uwo muti ntariko ndabesha narawumaze maze kuwumara byo ntuvyagiye bigiye ukwezi kwaraheciyemo nza mbona sinagisingiye mu bihe kwa mbere urumva koko sinavyemera umva nene naramaze kwihebora ukwa kabiri nza mbona kugeze hagati niko guca nza gupimisha ngiye gupimisha sanga narasamye rero maze gukubana narasamye
gusa naradebukiwe sinasubiye kw'iryo vuriro cinibera ngaho nyene ndabona Imana irateretse nyene irakuze none mvura yanje ngurya rya mukobwa nivuka giwe nta kintu cahabaye namuvyaye neza kugeza iyi saha no kuri ivyo bintu je sindasubira kuvyumva ego ndumva umugongo mugabo urubaze ko imigongo tuyigwara ngurya ni waciye amukurikira umva bose nyene nukuri je ndashima Imana nokuri ni inshuti kweri y'ubuzima je nari ngeze ahantu habi gushika naho ambwira kubera uwo mugabo wanje yari n'imfuvyi navuga ati uku kuntu yakuze ari umwe ni uku kuntu yakuze ari umwe ataba ari umuna wiwe yarose akaca abona atabana ariko araronka harageze igihe ndavuga nti nukuri hako nigwa ndakuruhisha jewe nturuhusha ntahenje kuba muhira nyene mbi uwo muhira hama we wirongorera undi mugore mugabo we ntiyavyumva nyene kwari kuguma njyagagura akaguma afise imyikomo nkabona agasuma ivyo asumye hageze gufungura kazamva tanguye kwidoga ngo biraryoshe ngo gufungura ngo ufise ngo akakuririra impande ivyo ntibikama bikambabaza mugare Imana imaze kwishura vyavuye bihera ubu no kurimbayeho mu mahoro ego mbega ico gihe iyo nda ya mbere yavuyeyo woba wibuka hari mu mwaka uyuhe haheze igihe kingana gute iyo nda yavuye hari mu 2019 hari muri 2019 watubwiye ko mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose wamenye gute byagenze gute jewe nahabwiwe n'umuganga ahakorerayo nkuko twohurira mu nzira gusa ntawe narinzi nkuko nyene kwiganira umuntu ko jico gihe sinari ngihisha umva uwo muntu yabonye ndiko ndiyandaza ku gakoni aca mpahira aranyegera timbega ukumeze uko uragwaye niho rero je naca ndamugira ku murire ntije yamaraje nafashwe kunuko ibi bintu vyarizanye ntiburi hageze urwego yaho ntafise agakoni bitakunda cambwira ati tine ko umugayo ukiri muto niho rero cambwira ivyo hiyo mu Rutegama nta naho narinzi naho mva ku matwi mbega nakaye kamotera nk'abandi bantu kumbure nk'uba afise akagwara mugabo agakengera ikigo inshuti ya bose akavuga ati hari ahantu je sindahizewe nakaye kamomutera jewe mparuye nk'ukuntu jewe nari imeze ico gihe nobwira umuntu wari we wese bafise ikibazo c'ubuzima c'amagara iyo abonye ikintu kimubakiye kabona nta kiriko kiravako nubwa ntiyihebure ahubwo niyegere kw'ico kigo naho bakengera ngo imiti y'ikirundi ngo ntakimaze je nabonyira kimaze kuko niyo yanyubakiye runo urugo ndimwe no musi kuko iyo ntabona ico kigo nukuri ubu uya simba nkiri mwugo rugo mba naratashe numva umengo rero bo kwijukira ico kigo bakareka gusuzugura iyo miti ngo nuko ari ikirundi dusuye inyuma gato wavuze ko inda ya mbere yavuyeyo imbanye ya mbere yavuyeyo irakoroka byo bavyavuye kuki ico gihe iyo mbanye mu kuvayo jewe hatanguye kuza ibintu kubera nari nayitwariye iwacu natinye no kuvuga ati burya ndafise inda urana ukiri inkumi biragoye mugabo nkaguma mbwira uwo mugabo ntiburya jewe biriko birahindagurika numva umengo nkura muhira nkaza kuba mu nzu yacu iyo mbanye mu kuva kuza ibintu vyera bikaza ari vyinshi biza ari vyinshi nkaca ntinya kubibwira mama ndabibamwe uko kwezi kurahera kumaze guhera hava turabana na nyamugabo tumaze kubana ho naragiye kwa muganga baramutunini mugana twenye ntaca twamaze mu nyuma nagiye mbona haje amaraso rero nashenje kwa muganga ngiye kwa muganga cabashira mu radio cyangwa ati burya rero amazi umwana yararimo ti yarakamye ti burya nta kintu kirokora ati rindira umwanya n'umwanya iravayo cabigenduko yego murakoze cyane kugeza uyu munsi rero ni giki ushimira ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose je ndagishimira gose kuko igituma ndanagishimira jewe n'ubu mugenzi fise numvise yafise ikibazo nkumva dufate nk'uwo mugenzi nyene yabazanye jewe kwera umenga ndamufise ko nk'umutwaro kuko mu bisanzwe ukuntu numvise agwaye turiko turavugana numvise umengo bihuye n'ukuntu nari ngwaye jeshe ndamubwira ntiburyaye uregera ahantu bita ku nshuti ya bose ubanze ugenda urabe ubiganire vyose utabahishije burya uzorabico ko batagufasha rero ukuntu je ndagishimira ico kigo nukuri kiragahoraho ahubwo mbere bagwiza umwete mbere babandanye bazana n'utundi tuntu nyene kugira ngo babandanye bapfura abantu wowe rero uruvyaro ufise uremeza neza ko urukesha ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose ego nukuri kuko yataba inshuti ya bose nta numwe mba ndaronka canke simba nkiriho mbere sinavuga ngo mba nkiriho kuko ivyo bintu vyari bimeze ukuntu narabona nyene ko ubuzima nyene bugiye mbega inyuma y'imbanye ya mbere yavuyeyo wamaze igihe kingana gute utarasubira gusama iyindi mbanye kumbura amezi 8
yego cyane muri ico gihe c'amezi 8 ubugwayi bwaguma bwiyongera canke byari bimeze gute? Kuko imbere yuko mbanza kugwara ivyo vyose nababwiye habanje kuza haraza ibintu vy'amaraso, ni ukuvuga mu mezi nk'atatu ya mbere nakorokesheje jewe nta hantu na hamwe nashobora kuja, ni nk'uko mpagaze canke nicaye ntamenya nayo maraso iyo avuye ingene yashungurutse, nasanga nyene mpagurutse bitemba nk'amazi. Mu nyuma rero rero vyagiye bipanda gushika aho rero biza musi y'umukondo nkumva bigendagenda. Ego umushinga ntaye wawe uyu munsi avuga ko ba wakiriye hehe? Yawe ntanavyitayeho mugabo ndaza arabizi iyo nakiriye. Uyu munsi rero hariho abo ushingira intahe harimwo n'uyu muvyeyi nawe ariko arafata umuti wo mu kigo inshuti ya bose. Muyaze akubwira nawe ko yoba ameze gute, amerewe gutubu? Jewe kweri turanayaga ngo tubivugane, mugabo ryari yarambwiye yuko ubu ariko arumva gahengwe, jirambwiye ntigumizako ntudebukirwe uguma ugenda ariko babandanye nyene bakuvure ntiburya nyishiri harya nyene ntuzoyisanga harya nyene. Baravuga ko imiti yo mu kigo inshuti ya bose izimvye, none wewe kuri ayo mafaranga wakoresheje wivuza ukaraba n'inyungu vyakuzaniye ugereranya wumva ayo mafaranga baguciye ari menshi canke ni make nyene tuvuge? Nukuri turiko turaba ibintu vy'ubukuntu bizimvye, ayo mafaranga ntabwo yari menshi kuko buryaye bavuga ngo amagara aruta amajana, kuko naho baguca umuriyoni uzi yuko ugiye gukira nta na kimwe urayatanga. Je numva amahera atari menshi. Ego hariho abantu bahora bumva zino ntahe bakavuga ko ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose ariho abantu giha amahera kugira ngo bemere bashingire intahe abandi. Ivyo wewe ubivuga kwiki? Yego ubivuga kwiki muri rusange? Oya, inshuti ya bose ntiduha amahera kugira dushinge intahe, ahubwo umuntu ashinga intahe ku kintu aba yarabonye yakorewe. Mana yacu warakoze, watanze ikigo c'ubuvuzi ukivuganisha n'ishengero, ufite inshuti ya bose. Simo, mama rukokoye, uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye. kimwe caho igitega none ukuri kuzima nkamenya nawe erega uzoga ivyakenye umviriza ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50 kwijana yoba ku miti ndetse no ku bikorwa vyose bibera mu kigo inshuti ya bose. bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza. hewe ca kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'idusanga bizimbe urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibaye massage zose bazikora ku buntu ngo ngwicyo ugitujane twigirire ndikiremwe naho uri kiremwe nyene yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara. inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mu gacemwo. Yesu ni inshuti ya bose mu bikorwa vyiwe vyose. Ego abantu mbega bo batinya kwivuriza mu nshuti ya bose hari ico bababwira iki? Je nababwira yuko kuko nibaza abantu batinya kwivuzayo ni nk'abo bantu yumva ati ko imiti y'ikirundi itabaho, ariko ico nababwira coco kiraziza gusuzugura ikintu utaragikoresha ngo urabe akamaro kaco, ahubwo ico nababwira nuko bojijuka. Ega abantu benshi barareka gukoresha imiti yo mu nshuti ya bose kuko biyumvira ngo ni nko mu bapfumu, we warahashitse urahivuriza. Wabonye kwivuriza bisa nko kuja mu bapfumu koko? Oya, ku nshuti ya bose ntabwo ari abapfumu kuko imiti yabo irasobanutse.
nk'imiti baguhaye wavuze ko yakugoye gufata warahavuye mu nyuma ubishobora gute wabigenjeje gute? Iyo miti ubwa mbere nyene yarangoye kuko numva birura gose nkavuga nti nibi bintu ko birura bigasumba n'umubirizi nje ntavyo nzoshobora kuko niyo ndabinyoye naca ntangura kuzererwa mugamo nyuma mparuye ukuntu nari meze ndavuga nti reka mfyondere ko ndabikizokwirikira ariko nasanze kweri ari imiti y'akarorero kandi ivura. Umuvyeyi none ubu mushinga ntaye wawe agufata gute mubanye gute? Harazi ntuvyo kubaka nyene ko biguma bicamwo ntavuga ngo birerade ariko jewe no kuri mparuye uko kuntu vyari bimeze ntararonka umwana n'umwe haca ndaba no musi no kuri no musi ndi wagacira ihagararako. Yego mu gihe wari urwaye nta bikorwa wakora ndetse n'urugo urumva ntiwari uraruteza imbere mu kugwiza umuryango mbega ivyo nivyo vyatuma mutabana neza n'umushinga ntaye wawe canke hari n'ibindi vyatuma haba kutumvikana? Jewe navuga ko ariko kutamenya nyene ko abantu babagabo bamwe mu gasi bose kuko urumva hari abagabo bamwe babona yuko umugore atabavyariye ucumengo ntacamazi. Jewe navuga ko nico gihe ariko yabibona kuko ico gihe nta n'ikintu nari gushobora gusaba ngo ngombike ingwa kimwe narahorerana kuko ico navuga cose kwaba rukunjyagagura harageze igihe niyakira ndahora. Ego ubu waribarutse ariko kandi imbere yaho ugwaye wavuze ko hatayindi mirimo wakora ubu mu buzima bwa misi yose vyifashe gute ibikorwa bigenda gute? Ico gihe nyene nta kintu nakora guko no guteka niwe yitekera ivyo dufungura agasiga ndondere twonya akadushira ku impande y'igitanda agaca agenda yigira ku kazi haravyakunda no ko afungura naho bidakunda ariko uno musi ndiko ndaraba ukuntu bimeze ego iyo bishitse ngatwara izimbanyi birashika nyene nkamba kuntu ingufu zikagenda ariko nibaza ko ariko biba bimeze sinovuga ngo sinkora ko ndakora nyene ivyiwanje nyene dukwiranye je ndumva ko yari imeze neza mu buzima sinovuga ngo simeze neza. Mutwibutsa imiti mwarafashe mu nshuti ya bose yabatwaye amafaranga angana gute hoho mwayifashe igihe kingana gute kugira mukire neza? Jewe iyo miti bari banciye 70 gusa ico gihe nari mfise 40 bivanye n'uburyo ariko urumva naho narishe 40 akampa inusu nkamubwira nti impinusu yaya mfise no kuri iyo nusu hari ico yakoze urumva ko vyaciye bitubirana nyene nkacankira ku nshuti ya bose urashobora kubabwira ati je mfise aya ti rabe mube muramutwo nza kuba ndafata ti nzogaruka kuriha ayazobasigaye je bampaye inusu yayo nari ifise acambwira ati ubonye utakintu kiriko kirapfa ko rocugaruka utore indi nusu ukwizekire kurumva sinasubiyeyo iyo miti nayifashe mu kiringo mengo cindwi n'inusu. Uyu munsi wumvise abariko baravuga ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose wiyumva gute nk'uwamaze kucitura? Jewe ico kigo iyo numvise nahajya numvise bariko baracishinga intaye nkuko nyene biriko biraba keshi no kuri ndavyumviriza kuko nzi ico nakuyeyo ndavyumviriza kweri. Nakaye kamo wotera ikigo inshuti ya bose haba mu biciro canke ikindi cyose cohindura kuvyo gisanzwe gikora? Jewe ndavye ubuzima bw'una munsi ukuntu nyene buzimvye iki nukuri kandi urabona n'amagara y'abantu nyene buhari bigwara vyinshi vy'ivyaduka nukuri nyene ikigo inshuti ya bose coraba nyene guko abantu hetungana hari n'igihe nyene we ugwara ukagwara ibintu kumva ko mengo woshika kwico kigo mugacura abavyabi bwa buzima urimwo n'udufaranga uri ufise gacu usanga utewe n'ubwoba tije no kuri naho nogenda aya mafaranga mbona mengo ni make rero ikintu notera akamo notera inshuti ya bose numva umengo nyene yozira yomanura uduciro kuko no kuri abantu ntitungana kuko naje hari igihe mu misi yera nagwara ibintu ndiyumve mbashano nko yaba naronka nk'amahera ntinosubiye hahantu nkabiganira ariko mu nyuma nyene navyikuyemo kuko ndiko ndiyumvira amahera ya ukuntu bimeze ibiciro vyaho nca mvuga ntireka nihangane ndindira icimana izokora rero numva umengo nyene kurya abantu tutangana basimu ego simvuze ngo mwomanura kuko ibintu vyo biragoye basi hakaba utuntu mukagira utuntu duke tw'amahera make nyene y'abantu bato batuzimbura. None mbega aho bagize dukeya tutavura wumva hari ico hava bifashe? naho nyene ntaco vyoba bimaze ariko nyene basi muraraba ukuntu nyene mwobigenza kuko abantu tugena tutangana. Mama Kwisi inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose. Ewe ikora gute? Yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abantu bose bagenda na zandwara nizi yo
nozidondagura nkazima urabona barya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafigo ibivyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza ingufu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cane benshi kimaze gufasha baragishingira intare n'abarya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko erega ca kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akura kuri 79 amajana 736 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe. Leta y'u Burundi imaze kubona yuko imiti y'ikirundi ifise akamaro yarashizeho amategeko arekurira ubuvuzi kama gukorera ku mugaragaro. Ni gute wewe ushimira leta yacu, leta y'u Burundi? Jewe leta y'ubundi ikintu nayishimira n'ukuri yarakoze yaratubereye umuvyeyi kuko abantu benshi twokwishwe no kutamenya cyo tukicwa n'ingwara zitona twishe ariko umuntu amaze gushika kw'ico kigo kintu nahabonye nuko ubiganira gacu usanga baratororokanije uduti baraguhaye usanga bitubiranye na ya ngwara n'ukuri yarakoze kubashigikira. Wewe uvuga ko mu kigo inshuti ya bose nubwo badapima umugwayi mugabo baragerageza bakagereranya uduti dutandukanye duheye n'ingwara. Emeje no kwese novuga ngo barampimye kuko twavugaye ku munwa nkuko nyene hama umuganga nyene ngira we yarumvise ivyari ivyo aca aramputwa duti nukuri twarankoreye. Uyu musi none watubwiye ko uhora ushingira intahe abandi umva bavuga gute ikigo inshuti ya bose? Yari abavyakira n'abatavyakira kuko kwakira si kumwe ariko iyo umuntu atavyakiriye naho wabimubwiye ntaco biba bitwaye mugabo ubonye ari nk'umuntu aremvye hoho uraguma hatiriza yuko araba yuko yo kwibwiriza gushika aho hantu nawe akaraba vyiko uramubwira ko ari ivyo. Mu kurangiza mutwibutsa akazina kanyu naho twari. Nitwashimira Imana Everine ana tukaba turi songa gacimbire n'ibikinga komine n'Igitega intara na nyene n'Igitega. Hariho abantu bavuga ngo ingwa ya hafi ntiyera. Umusozi wa Songa sikure n'umusozi wa Rutegama aho ikigo inshuti yabose gisanzwe gikorera. Ni gute wizeye ibintu vyo hafi yaho uba kandi umugani w'abakera uvuga ko ingwa ya hafi tera? Oyaje ivyo aho naringeze sivyo vyari muri jewe kuko navuga nti Imana yo mpahoho nti nkabona ubuzima bwanje burarokotse ibindi navyo ntaco ivyo ntivyari mu mutima kwera. Muvyeyi tugushimire cyane. Ego cyane murakoze. Mana yacu warakoze watanze ikigo c'ubuvuzi ukivuganisha n'ishengero ufite inshuti ya bose. Simo kama rukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho Igitega none ukuri kuzima nkamenya nawe erega uzoga ivyakenye ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50% noba ku miti ndetse no ku bikorwa vyose bibera mu kigo inshuti ya bose. Bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara. Izo mashini zifise ubushobozi bwo
no gusukura mu mubiri barira bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza hewe Sa. cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba mbewe urakomeye muri ino minsi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibayeho massage zose bazikora ku buntu ngo ngwicyo ugitujane twigirire ndikiremwe naho urikiremwe nyene yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mu gacemwo